aha turahingura amavuta avuye mu giterwa ca patchouli niyo yaya, tugahingura amavuta avuye mu giterwa c'umukaratusi naya, tugahingura amavuta avuye mu mucayicayi niyo yaya, tugahingura muri ayo mukaratusi turagenda turaba ubwoko butandukanye bw'imikaratusi, tukagenda turaba n'amavuta avamwo. Kuva mu mwaka wa 2012 ishirahamwe RUGOFARM ryagize ubushakashatsi ku giterwa Patchouli kiri mu migwi w'ibiterwa bivamwo amavuta mota nkuko bivugwa na Habimana Shadrike arongoye ishirahamwe RUGOFARM. Igiterwa Patchouli no gishira mu mugwi w'ibiterwa bivamwo amavuta bita huile essentielle, no kuvuga amavuta amota. Siguye gatoya, murabona aha mwishamba canke aho hose duca mu mashamba canke mu mirima y'abantu hariho ibiterwa bifise akamoto vyisangije, kashobora kuba akamoto keza kubera karyoheye izuba canke akamoto kamota nabi. Burya rero ko kamoto kava mu mavuta aba mu ico giterwa. Nagakiza Nazer umuyobozi ajeje gukurikirana ico giterwa mu ntara ya Cibitoke ntiyagiye kure y'ivyo. Kubatazi igiterwa ca Patchouli ni igiterwa kirimwa musi bitoki. Ico giterwa kikaba cazananye muri Indonesia, coba cashitse mu Burundi mu 2012. Si cyo gufungura ahubwo kivamwo amavuta aheza kashogwa hanze hanyuma kavamwo parfait, no kuvuga ibimoga. Inyuma y'ubushakashatsi bwakozwe igiterwa baragishikirije abarimyi aho atubwira aho kirimigwa. Hambavu y'ivyo barahingura amavuta kandi avuye no mu bindi biterwa. Ni ntara y'imigwa, ni ntara y'imbo. Uno munsi niho igiterwa ca Patchouli turiko turakirimira. Turafise umugambi wo gukwiza ivyo biterwa igihugu cose, kuko urumva si igiterwa kimwe gusa. Uno munsi iyo Patchouli turiko tuyirima imbo, turiko tuyirima mu migwa, mugabo turahingura n'amavuta avuye mu mikaratusi, imwe bita mayideningira mayizi iva hejuru kuri mugamba. Turahingura ni chai amavuta chai rimwa imbo n'ahandi hose ishobora kuba. Turahingura amavuta ava mu giterwa citwa tangawizi, gingembre. Turifuza guhingura amavuta ava mu kindi giterwa turiko turagira abushakashatsi citwa geranium. Ico wonye kirarimwa mu bihugu bibanye, mugabo kikaba kiba ahantu hakirurutse gatoya, gikunda kubana n'ikawane nk'akarorero. Urumva nko mu ntara ziwacu twovuga ati mu minsi iza tuzogerageza ibiterwa mu ntara zo mu Buyenzi, zo mu Kirimiro, no muri Buragani. Ntamagiro Gabriel asanzwe ari umufundi w'indimo muri RUGOFARM mu gisata c'igiterwa ca Patchouli, aratwiganira uko kirimwa naho kirimwa. Iki giterwa ahantu hacu haratandukanye. Hariho abo usanga nabakora pepiniere bakagira ico twita amabotire mu kugira ngo bagira ama mini pepiniere, bakoresheje ubudumbugwe bakarongera ivu, hanyuma bagasukira bakaroza kugira ngo ico giterwa kinaguke neza muri mini pepiniere. Kirashobora kumara ikiringo c'ukwezi n'inusu muri mini pepiniere canke amezi 2 biravana. Hanyuma rero kikaheza ikaza guteragirwa. Mugabo aha iwacu ngira ndababwire byaka karere ka Rubirizi, na cane cane aho nkorera iki gikorwa ca Patchouli. Aha rero iwacu nkuko biri murabona uko iyi Patchouli imeze. Aha aye hinge twitize akantu, murabona naho kumburenjaniranye n'aka kantu nikakarimo. Murabona iyi niyo twita botire iyi. Aha rero
twebwe turigisha abarimyi nkuko baheje kuyivuga bamwe turigisha abarimyi rero tumaze ku delimita iryo tongo giwe uko ringana tukamenya superficie zaryo tuca tumenya n'imbuto zitegerezwa kuja muri nyamurima uko zingana. Hanyuma rero tumaze kuba tubibaye uko umurimyi wese tumuhereza imbuto zihwanye n'uburinganire bw'umurima wiwe. Hama rero dusaba ko bazitera ku mustari no kuvuga ku murongo bakoresheje umugozi canke ari umuntu azi kugorora neza mugabo twamuheza n'urugero akorerako. Ugo rugero nago surundi iyi Patchouli naho mu birabisha amaso bugiteye ku imetero ku metero no kuvuga ko imetero uwo vyankiye arashobora kuba santimetero 90 kuko vyamwankiye hakarenza imetero hakarenza yoja muri zo 90 kugira ngo ntihazosigare ibibara binini hagati mu ndimiro. Hanyuma rero acaca ibango nkuko bigenda aca ibango riri hagati ya santimetero 15 kururuka. Kumbe iryo bango naryo ntiturinda kugira surface yaryo mugabo turaba ijya profondeur kuja hasi ni 15 cm kururuka kugira ngo uru rugingo mubona urugwa mbere n'uru rugira kabiri nigo rushobora kuja hasi iyo ari karateragira uru nigo ruzozana imizi niho rushobora kunagira. Iyi ngingo niyi kukakabara gatwe ntitugaharura cyane ni ngingo niyo ishobora kuvamo ya miribo yo kugira ngo runaguke. Rushobora ro kumara kuva umunsi turuteragiriye ko ruramara indwi nuko turaruteragira tugaca dupfuka. Uko dupfutse rero ca dusukira amazi muko tuba tutazi ikirere uko cifashe kugira tururinde ntiruze ruhava uhura n'ingorane. Hanyuma rero mu minsi 4 turapfukura urusanga na rumeze ukunyene uko wakarushizeyo ntago ruhungabana kumbure ngo gumye canke gwagize ikindi kibazo warusukiye mu gutera ukanurenza ko ikibabi canke yagahunda uko gafukuku umaze gutera umba warushinze ugacurenza ko uko urasukira amazi ngaha cagwigumira ukanya mu minsi 4 rero urapfukura kugira ngo rushobore guhema neza kandi ruronke kagaco kinze kizuba. Ubwo nyene usangana akagatwe kaduze kameze kugahagaze ivyo yabikwiye mu ndwi rero iyo ndwi iheze ku ndwi gira kabiri haca haba ikintu ku murimyi na twese nk'abafundi b'indimu duca dusirikira kuraba babandi bose twahaye imbuto mu ndimiro zabo kugira ngo turabe dufashanye kuraba izapfuye ko birashika ko zose zitanagukira rimwe ngo zishobore guhagurukira rimwe. Iyo lisansuma rero ikiba kuko umurimyi wese twatuzi ngo tumuhaye imbuto zinganuku n'uburinganire bw'umurimo wunganuku rero turasuzuma tukaraba izapfuye kugira ngo duheze twongere tukora ikindi gikorwa gikurikira cyo kubibura. Gabriel ati ntituyitera ahantu hahanamye kiretse habaye hari bitoke. Ntabwo tuyitera ku musozi nkariya hahanamye naho bahanamye ukaka barimwe ibitoke birashoboka ariko ikintu cambere na mbere nuko aho hantu tugomba kuraba ko hari agapfuko aho gapfuko nako kibitoke kuko umwavu wa mbere ni bibintu nze bashungururiramo ibimona basasira ibyo bice ku mwavu ibyo bihunda byose nigihe bariko barakora netwaje kuri iki gitoke cyabo aho ingene bagongora ibi bakakura baca barambika umunyene ivyo ro biboreramwo bigacika intabire bigaca bigenda neza. Nahimana Suzana wo ku mutumba Rubirizi komine Mugina ati nijukiye kurima Patchouli ku kirampu mwimbu ushemeye bikanyorohera guhemba abakozi no mu bindi vyose nsanzwe nkora. Iki giterwa twakizaniwe n'umugoronome wacu ava mu Rugombo Daniel mwe yakituzaniye rero turagitera dutera dukubwa mbere tubona ico tuduhaye tuduha mwimbu muke hanyuma rero duca turibwiriza turavuga ati reka dutere hanini kugira ngo tuze turonke umwimbu kwiye. Rya rero aha nta kindi gikorwa dukora kubuje sindatera ibiharage kugira ngo ntere ibiharage nabanje gutera Patchouli. Ubu rero mu gitangura niho ntangura gutera ibiharage kubera ko yimfitiye akamaro gusumba ibiharage ntera bike byo kurya mugabi nayo
irampa umwimbu mbona ushemeye irampembera abakozi yego cyane tugavitera mbere turahemba abakozi kandi turarimisha mu yindi mirima nk'igitungwa turakigaburira kandi umwana arahari yiga turamwigisha byavuye muri Patchouli. Ariko rero ati iki giterwa kidutwara amahera menshi y'abakozi bahakora ati twasaba ko RUGOFARM yotwongeza kuri ico giterwa. Iki giterwa Patchouli murabona uko hangana burya haratugora dutanga amahera menshi y'abakozi bahakora. Twabanza twasaba kugira ngo batwongera amafaranga kuko amafaranga batugorira ni make cyane. Ishirahamwe RUGOFARM naryo nyene ntiryatevye gutora inyishu y'ico kibazo. Yaratunganije inyigisho kugira ngo abo barimyi nabo baze kugira ico bashikirije eka bagende bamenye ko babongeye amahera kuyo bari basanzwe babaha nkuko bivugwa na Gakiza Nazel umuyobozi ajejwe gukurikirana ico giterwa mu ntara ya Cibitoke. Kugeza ubu umurimyi yaramaze imisi tumugurira ku mafaranga 300 ku kilo ariko ku biganiro vyabaye hagati ya societe RUGOFARM n'abarimyi umuyobozi mukuru yashoye kongera amafaranga 30 kilo no kuvuga ubikiro c'amababi mabisi ico giterwa ca Patchouli kigiye kugurwa amafaranga 330. Abo barimyi bavuye ngaho banezerewe. No kuvuga twe kintu nyamukuru dushimye nuko ubwa mbere ho twayaze duhuza ibiganiro byose byabaye muri make twabikengurutse hanyuma gushika naho dushika ku buryo bwo kutwongera baratwereka ko no mu makoperative bagiye kudushirirayo akantu kugira ngo abanywanyi ba koperative kugira ngo baronke ukuntu nabo bashobora kwisununura mu kwiteza imbere. Cyo nanje nabanje gukenguruka ingene batwakiriye tukongera tukahana amajambo mu kuganira na cyane nkuko twahora dushora Patchouli turinze kuruha bataratwongera agafaranga ubu bakaba batwongeye batwongeye ko 50 20 zoja kuri koperative na 330 tuzotana mu mifuko yacu tukazorongene twikenura mu bijanye no mu rugo no kurungika umwana ku ishuri. Nuko irishira hamwe ryadutunganirize inyigisho kuko nkatwe nk'abarimyi ba Patchouli twahora tuyirima tutazi neza intumbero yavyo ariko ubu gushika ubu twashimye neza ko izi nyigisho irishamwe RUGOFARM yaduhaye urabona ko zageri dukaburira kuja mu mashira hamwe ico niki kuja mu makoperative ico n'ikintu cyambere twakwishimira kugira umurimi wa Patchouli arime Patchouli yiwe azoshoboye kwiteza imbere ico nico cyambere nashimye mu make nasimye ibi biganiro byo kudukaburira kugira ngo ko tuja mu makoperative ico nico nashimye cyane. Kabiri naco nuko iduhuza hakabaho ibiganiro biduhuza mbere ugasanga ikindi kintu nashimye nuko ubona yuko hageze yuko irishira hamwe ridutse ibiciro ntago rifata ingingo giturumbuka riravuga habaho kuvugana n'abarimyi icyo nabonye gitandukanye n'ayandi mashira hamwe naho rambona. Ico giterwa rero kimaze kuva mu mirima tuzobandanya tubabwira mu biganiro vyacu vyo hanyuma uko gihingurwa kimaze kugera kuri izine gushika kivuyemwo amavuta canke ibimoga. Bandanye mudukurikira mukora subscribe, j'aime na partage kugira ibiganiro vyacu bishike kure hashoboka. Emmanuel Nijimbere niwe mwari kumwe na Gahwane.